mu buryo bw'umubiri irevre yarapfuye ariko mu buryo bw'impemu Pasteur Bert aracari muzima kandi Imana iracari ku kivi. Oh haleluya. Amen. Data ntumugire ngo amanaje ofisi jambo abakada hiryo jambo nyine hama nkuko mbona ngaha nitwa bahebi yake canke bahe bose urashaka kunyita igisirei banzu dusigurire ego oya ego canke oya mu majambo make signification insiguro yavyo wewe kuri wewe ni insiguro yako yitwa tujambo insiguro. Good morning canke bonsoir bivanye naho uherereye nkuko muwama mudasiba kudukurikirana uyu munsi ngiye kubazanira ibintu bidasanzwe ni XrayBam benshi batamuzi ushobora kumita scanner canke hajya ni X-ray ni bahebi yake canke bahe bose TV yacu ni inyishu kuri bose mugomba rero muronke inyishu kuri mwese we maheri je ngomba ngira ikiganiro ntashati umva X-ray oya ntuntebe. Oya. Yes. Yes bakunzi banyishu media rero abantu muri ko murakurikirana ifilime ya ego canke oya uyu munsi ndabashikanye kuri tele aho XrayBam ariko arakorera aho dumusanze ariko igitangaje akora gifuwa wazi umengo numuyede nivyo oya sumuyede mbo bicayivana rore umpaye nyene ya je ushize mu bayede hari abantu ni boko kose n'abantu ushize mu basazi bose n'abantu Imana yaremye ushize mu bantu bafise ubwenge bwinshi alhamdulillah ushize mu bakozi b'Imana byose ni bon bicayivana ishusho umpaye nyene ubonye ubwo nyene none gabahe bose je ndikunda kuraba filime uri kurayikora umengiba yakuruhije nico gituma narinzi yuko uba wakuye agapira kubera kayasho. Oya mbo nagikora kiba gito na cyane ibintu vya filme iraruhisha cyane hajya ubonye umukinyi wa filme n'ukuri isali reka dukoreshe umuco w'ikirundi tubanze turamutsa abakunzi b'inyishu media je nabaramukije we nturabaramutsa. Yes bakunzi b'inyishu media muraho imisi myinshi cyane nakora ikiganiro iki kiganiro nari nase kugikora cyaba nkigiturumbuka ubwo gusa naje nari ndabakumbuye cyane. Yes bakunzi b'inyishu media rero mugiye kumenya byinshi kuri XrayBam cyane ku filime ya ego oya ari naco gituma mvuza ati je mayeri jewe ndabashikane kwanza kuri tiri ndabe kwanza hari karakora ukuntu ari karakora murabona filime mukibaza ngo ni ibintu bitoroshe rero ko tugira ubuntu tukabona twakiriye reka tumubaze urumva iki akantu kamwe kukandi ndazi araza kutubwira ntatucika XrayBam imbere yuko dutangura vyose imbere yuko tukubaza vyinshi banzu dusigurire ego oya ego canke oya vrai ou faux mu gifaransa oui ou non yes or no nuko nyene yes or no mu majambo make signification insiguro yavyo wewe kuri wewe ni insiguro yako yitwa tujambo insiguro insiguro ntoya kabisa bisigura ati ego canke oya ni amajambo akomeye cyane amajambo ngira kamaro ku muntu ya kuko ego canke oya nk'akarorero nuzoja mwijuru utemeye ego canke oya kuko Imana izokubaza ati mbega we warigeze gufasha umuntu kanaka nuzo musigura ati ngo urabona byagenze uku byagose ko bati oya ishura ego canke oya ati oya ni kwera kikegeta amahera nari mfise ivyo vya signification nibibaho ego oya niyo mpamvu ijambo ry'Imana bivuga ati bisaba ko ufasha umuntu fasha utisunze ko ngo urabona ndayafise nayo mfise fasha guza ko n'Imana bibamaze kugira mu majambo make X-ray ego canke oya ni kintu abantu benshi babona umengo kiragoye kiroroshe kandi kigoye naho twogera mu buzima busanzwe bw'abanyeshuri bumvise ati ikibazo bazanye ego canke oya na definition baba bakeneye benshi na definition baba bakeneye bakeneye gusa ishura ego canke oya baguzana ikibazo bateye bane quel pays le plus grand du monde ushivuga iki pays le plus grand du monde non pardon monsieur le français c'est très difficile bakubajije ati bahebi yake yes akina filime na signification bati ego canke okay bagwaje ati ngo le Burundi c'est le pays le plus grand du monde no najya kuvuga ati ngo none kubera ngo mengo parce que ngo no ya mapara sake bibaho umutima wawe kuvuga ni
ijambo rikomeye cyane ego canke oya kuvuga rero filme yanje ni filme yerekana intumbero y'umuntu urashaka gukora icyaha bigaca biba birebire uyose umugabo uvuga ati je nakoze icyaha vraiment ego ico kintu nagikoze je nabonye umunyeshure je ndumukozi w'Imana mugabo nakoze icyaha twemere ko icyaha kibaho ego voilà XrayBam reka dusimbize gatoyi twumvise watubwiye ego oya ico gisiguye tubanze dusubire inyuma gatoyi muri episode ya mbere mbe bayita episode sinzi saison ya mbere part 1 yatanguye uri kurarota haza umuzimu akubwira yuko mwigisha yamufashe ku nguvu aha wahereye ku bantu babigisha oyaswa abigisha n'ubuzima busanzwe buba mu buzima busanzwe none bijya wakinye muri episode ya mbere muri saison 1 ni true story bijya birabaho cyangwa haraho wari waravyumvise byarabaye no nga mu gihugu byarabaye mu majambo make w'iyi film uri kurakina uri kukina ku bintu vyabaye ya jani izo stories zanje vraiment je sizo kina za story nyine usanga basanze bisunga ibintu by'urukundo usanga ukanaga ari wakintu by'urukundo nindi group igiye kukina ibintu by'urukundo gusa none qu'est-ce que tu fais ça kubera ikintu twokina mu windi eske muntu kanaka yarayiza kubera tukine nyene ubuzima nk'ubu nyene tugeze muri periode y'ubukene twereke ko ari ubukene mugare tuje twigisha ukuntu mbega muri ubwo bukene umuntu ashaka kwifata gute canke ni ico tuma ariko XrayBam nubwo vyabaye nta muntu yapfuye ngo agaruke nivyo navyo birabaho kandi hajye umuntu afuye kandi nabafuye 100% oya impemu ziwe ziguma ziri ngaha nyene ziha suva ngo Genesis just nakinye ngo umuntu yarafuye ngo aragarutse ni impemu yiwe nyine ni impemu yiwe yagarutse ije kukubwira ikibazo rero cy'umuntu cy'umunyavyaha arashaka kukwica uno muza kibaza tu ivyiwe biraheza no siko bimeze ntibibaberenga oya kabisa abakora ivyaha mube muvyumva abantu b'Imana ikibazo gusa ivyo dukina besha bifata ngo tumeze nk'abasasi mugasa fe true story kandi hajya na musazi avuga ijambo rikomeye rikarabwa n'abantu barenga 30,000 40,000 cyangwa rikemegwa n'abantu barenga 100 no kandi kuva rero ari ikintu kiba naje iyi film igiye kugira ndayipange ideho yavuye je nanye ndiko ndiyumvira simbiga byavuye narenda birota gusa nawe nturamenya aho vyavuye oya ni ndoto gusa mugabo byinjira amwe ati niba ndiko naroti ireka ndavyandike zo bikina film none XrayBam iyo uri kuriyumvira gukina iyi film ukiyumvira abantu uri kurakina urumva warakinya bigisha n'abapasteri nta nari muri yumvira ati mbe bashe ibintu nangaruka mbi bizonzanira boya namubudakiza kandi kira kazi kose ni kabura mariske naye ko bavuga ngo umuntu azokwicwa n'ico akora nawe nuko nyene oya je film yaranyishe nyene umugongo ngaje numbona agagongoje karamaze guhinga mu kubera film je ndicara ku mashini kuva mu gatondo gushika saa 7 z'ijoro ku mashini gusa okay bakunzi b'Inyishu Media ni XrayBam turacari kuri ego oya reka tugende muri party ikurikira twarabonye abarozi barimwo n'abapfumu ya nibisanzwe abarozi nta gihugu na kimwe kitabura mwa none kubera iki wakinye ku mpande zose n'abarozi ukabashiramwe washatse kwerekana iki kuri sene y'abarozi na ya nuko nyene ego famba twaramubonye mukinana mubana mu nzimye aha washatse kwerekana yuko hari abantu babana bafise ico bapfana ariko bagafatana nabi badahuza na gato kuvuga ubuzima bwose warabyigiye mu muryango iwanyu n'abashaka ko utera imbere abashaka wenyine avuga ati reka nera imbere kugira ujya mutoya wanje cyangwa mukuru wanje azoguma mfukamira ndamufasha ivyo birabaho biringana ngo mu gihugu birahari no hanze y'igihugu byose birahari ndibuka famba avuga ati jewe amahera yose ndose ndamubwira abahebiyeke tukajya kuyarya mu mugorigori mu mugorigori kugira ntatera imbere je ntera imbere mbega mu bagenzi abatugendana hariho umuntu agutegeka kurya amahera yawe akakosha kugira ntuteye imbere shaje ndibaza nuko gusa mu gihugu cyacu ni wabitaho ibintu bya YouTube hanyene muri commentaire kuca babishira barahari benshi cyane ugakora n'umuntu wacusanga umubosi wawe aguhevye gusa gatoya agaca kubira tugende rero nsorore ari umubosi ari waguhevye araguhevye ngo tugende basejya kwa mabudovoro ngo uri umugorigori kandi mukavaho yose amwe yaguhemba mu yamazi yego vraiment wacusanga usigaranye make n'akarura basi dufata baguhemba 100 cyangwa 50 gaca mugenda mukagihumbi 30 gaca usigarana 20 ubona ko ari wese ubu bari wese naterambere rero agaca kugira ngo reka ndakugurane byose n'amabanga twagenda twerekana nimba ujya rero famba mwene wacu kuvuga rero mu bantu nyine basangiye nyine nk'abagenzi basanzwe ibyo byamaho yego reka tugaruke kuyu nawe yaje Sonia hari wakinya ari Sonia aje avuye mwijura kumena kwa amazi avuga ati bahejewe ndumwe mwakundana ubuzi urukundo rwacu ruzobandaniriza mwijuru eske mwijuru iyo mupfuye mwari mukundana mukaja mwijuru
urukundo urafise ubuhamya warabisomye yuko bo ya urukundo Bibiliya irabivuga eka na Korani iwacu irabivuga so ni kuvuga umuntu niba uri umuntu nyene wakora ibintu vyiza wakora ibintu bishimishije n'ubufuye 100% Imana irakubika ahantu urumva ni kuvuga ni handi bavuga ati no mu rusengero igihe bariko baraganirana umupaseri ko araganira barasinyiranira pase umunani avuga ati ngo nimba rukundo rwanuzubandanya mwijuru ni kuvuga umuntu apfuye gusa niba biheze none gasha nk'ubu apfuye naho nawe ugashurongora aho rero urumva ko amasezerano amwe bamaze kuyaca mu majambo make rero umuntu we ubuze umugore uciye urekera ngaha aho nyene ucubandanya avuga ati je Imana ati je ndamurindire nzomusanganye okay. abakunzi b'Inyigishu biragoye bandanye mugira subscribe kuri XrayBam XrayBam ni kuri XrayBam okay reka tugaruke rero mu kirerero sasa hejuru bijya byo nahora ndabyumva hari umwama y'amama afamba twaramubonye aduga mu kirere ku rutaro bijya wabikoze hari aho wigeze kubibona umuntu ari karaduma canke ni imagination canke ivyo wumvise urumva je ni kuvuga narabaye mu rutano imyaka myinshi cyane bijya nabibona neza ahubwo ngaca niyumvira ati eske nzobitangura kubikora ryari basi nangure kubikora abantu bijya nyene nguma mbona umuntu ataruka n'urutaro warabibona kujya nyene ati bwa bundi shabwo gusa nasanze abarozi bamwe na bwenge bafise kubera iki urashobora kuba ufise ubuhinga bwo kufata urutaro ukaguruka kandi muri no minsi dufise ikibazo c'igitoro kubera iki nofata ubwo rutaro tukagenda dupakira abantu kandi tukwiza amera menshi je ndibazana leta yacu niyo afigiriye ngo namanyanga oya tugira systeme nyene tukaguma tu déplacer abantu mu rutaro usanga babikora kuko narumvise ko bapakira ni container yose oya kandi attention urutaro wa runini ngo urashaka gupakira abantu barenga 100 mugabo ubona agataro karavyo ngo ni gato reka tuza hanyene rero mu rutana kandi mu rutana niho hari hano bita mu kumoso ari mu kumoso je narakuze numva ati mu kumoso abantu baho umuntu uheruka muri kumwe ukazubona yabaye imbwa ugaheruka umuntu muri kumwe nk'umpindukiye uko nkasanga wagiye eske ivyo bintu we warabibayemwo warabanye n'ababikora bo mugabo jewe ati ngo umuntu yahindutse imbwa vraiment je sinigeze ndabibona kirese gusa ivyo bavuga ati imbwa sinigeze ndabibona kirese gusa nyene birashika gacamva mwijoro imbwa zibaye nyinshi tuyabu ivyo vuga ati aba naba gusa baduma ku rutaro sinigeze ndabibona live bavuga ati turicaranye ngaho wahindutse imbwa bunyene cyangwa kayabo wewe wabonye gusa abaduma gusa ego bajyo babibona no ku murango kabibona none waramaze kurya umunyenga ku rutaro barakurisha bakudodesha nk'ubujya nyene ko kuruta ndamaze kujyaho akazi nayo kugenda gako nigumiriyo none XrayBam none wewe ko wababonye okay wewe ko wababonye ubu twogenda nk'ubu tujye kubaraba we ko wewe unumva basanzwe bakutse tugakinisha bajyanye n'imyiye filime tukabamaga tukababwira ate bana dushaka kudumisha urutaro tubona kugira ngo nanje ngende ntwaye na kamera n'amakuru kugira ngo tubereke abakunzi b'Inyigishu media yuko baduma ntitwogenda none tukabaraba wewe akona kazi kawe sha mi na mwanya afise oya kubera we muzina oya nzanye n'abangayegaye nta nimero y'ufise nabonzi yari kera nkiri muto cyane hari kera XrayBam rero murumva mu filime yiwe ni reality akina ivyo yabonye apana ivyo yumvise apana ama montage ivyo yabonye apana ama montage true story la vérité akina la vérité XrayBam wewe tukuravye uri umuntu uboneka nk'umujene kandi waboneka nk'umuntu akiri muto none iyo wiyumviriye uri nkana uri kuramedita ukaraba ivyo uri kurakora mw'imisi we ni wiyumvira ko ubugwaye mu mutwe uri umweko oya ivyo ni bya ni natamwe vuga ati urashaka kumishusho nyene umbonye ko urashaka kumati gendo musazi urashaka kumona meze ukunuko mugabo gusa bivanye n'ubuzima two turacamwo bituma twiyumvira cyane tugume muri activité kuko hamwe tuvuga ati gatwicare gusa bizokwizana vyonyene cyangwa bivanye n'amashuri twize ngo tuzogenda turongera amanani usanga tugiye mwibarabara tujya gusabiriza oya tugiye kugira manifestation tugenda twinjya mu bintu vya politique urumva ku buryo naho nyene vuga tufise inguvu reka dukoresha ivyo dufise n'ingabirano Imana yaduhaye reka edaye n'ubu
urabona ko na leta yacu isigaye iriko rashigikira ibintu vy'impano rero naje nosaba umukuru w'igihugu yuko na cyane cyane dufata mu mugongo cyane cyane tw'abasiniaste abakinyi b'amafilme kuko tusigaye tubona ashigikira abakomedie urumva abakomedie rero tube turi abakomedie tube turi abasiniaste abakinyi b'amasinema abaririmbyi bafata ku mugongo aho biko biraza mu myaka iheze na mu perezida avuga ibintu vy'abasani avuga ati aho n'abanywara umukuru w'igihugu cyacu avuga ati mwamubonye Bface mwamubonye mutima ejo azovuga ati mwamubonye bahebiyake bose aho rero urumva tuzoza ariko yinjira mu bintu by'abasinyasi kandi attention cinema ni ikintu gishika kure cinema ubu basigaye abarundi benshi basigaye bashigikira ibintu bya cinema sico kimwe n'ubwa mbere umurungikiye niki umurundo bati ivyo nibiki ngo n'ubusazi ngo gute ngo wandikishibira sira cyawo ubu basigaye bafise inyota bavuga ati katurabe amafilme mu Burundi filme ego oya hoho iguma ikora cyane ishikira ico nje ndagishimira Imana cyane cyane n'abantu bariko ranshigikira kuko twakinishije abamama biyubashe twakinishije tuga abasore nyene tumeze ukuntu twakinishije n'abatama bavuga ati jewe turakora tuteze imbere igihugu cacu ibintu nk'ivyo XrayBam reka dusimbize tugende ku kijanye n'abakinyi ico twari turiko twari ku kibazo nico twari kweze ko c'abakinyi nico nagomba nkubaze mbega wewe kubera iki hariho umuntu ariko arakina filime nkuko kwawe avuga ati je filime yanje ndayikeneyemo ibihangange gusa wewe ndakuravye hari abakinyi tutari bwabone n'umunsi wa narimwe imbere ya kamera batari bwaje n'imbere ya kamera batari baza ati kamera isuku ariko wewe warabakinishije kandi bagukiniye neza ivyo navyo wavyimvuye gute kugira utore umukinishe kandi atari bwaje imbere ya kamera ego hama kuvyerekeye umukinyi je ari ukuntu Imana yandemye je bisanzwe fise impano sinoca nishira hejuru ngo urabona naho bari kuja gukinira ahandi gusa je vraiment ari abantu n'ubu nyene sindashina no gukamera mu kamera mugabo ndabarabe mvuga ati uyu arafise ingabira asanzwe ari umumekanisye asanzwe ari umuntu agira iki afise akazi nyene uvuga ati akazi yiwe nyene ivy'amasinema bitamwaba ubwo avuga ati ugenda mukwenga nkamukinisha role yanje manifuza yovamo ikintu rero kuvuga rero kuvyereka abo bantu je ari ukuntu directinga kandi je sinisonga ngo uyu n'umustar kuko ari abantu benshi vraiment baba bifuza gukina film urumva bakaca babura aho babicisha n'ibindi urumva rero X-ray je ndingaha bahebye yake ndingaha kugira ngageze kuboostinga ingabirano y'ugwaruka cyane cyane ugwaruka rero je kuvuga je sinotinya gukoresha umuntu adafise ari ubwa mbere naziko bagorana vraiment none wa mbere washaka kumubwira kuko usanga afise amasoni mu kamera ko ruku mugaje nka cyane gerageza ndamufose kugira agire iki ko je nivyo kuva kera naramaze kuvyara abantu batari bake aho basami nije nabavyaye ndababwira ati Sami nuko kubishimira Imana gusa ego XrayBam reka tukigenda nyene kuri kimwe c'abakinyi twarabonye nyene kandi ukinisha n'abakinyi basanzwe bazwi nka ba Berindwayo n'abandi bagenda babonekana ku marezo sosio nabone narababonye kandi ubaha amasene bavuga yuko utobahaye kuko nkuko uhise n'umuntu bamurasa agwa hasi ariko igiturire yari umuntu bazi ko yiyubashe wewe ubihe hari umuntu uri kuramukinisha uvuga ati bana uwo ni nyakubahwa ibintu n'ivyo wewe mu majambo make nihiye nsiguro wotanga kuri bajya kinyi basanzwe bazo wakinishije ibintu nyene bivumbagaza mu bipfu niko twovuga oya wamaze ko umusiniaste kandi wamaze kwitahura ivyo nibisanzwe ndibaza urubora n'abakinyi bo hanze dufatira karorero je ko je nisunga Jackie Chan uravye Jackie Chan ivyo akina urashaka kumufatira umusazi Jackie Chan akina atambaye afisaga afuka gusanga aha ni mbere honyene inyuma tukamubona byose wamaze kwitahura umuntu umusiniaste kandi uri mu director noti nyumukinyi wamaze kumubwira ate bana nk'akarorero urabona abera ndwara kwasa namahigwe kuba yamaye amahigwe kuvuga ati ikireka je nze kugushigikira gusovuga ngo je namuhevye ko je simemba umuntu vraiment je ndiko ndabivuga n'abantu babimenye simeze nk'ababandi biyemeza ngo je turaduhemba je namukinyi wanje mpemba kuko ntaragera ko duhemba abakinyi ako kantu tukiraho nyene sindaguciriyemwo ako kantu nari kukakubaza gusa banza umbwiye kwa Berindwayo ko turakagaruka naco rero uva
umukinyi rero umubwira ati je ndagusavye umfashe rero amarore amaseni yawe naya kuko naje nanumva ubwoba gusa kumubwira ati abe gerageza basi nzokubaseni upfe ugire ukuntu uko biga byabaye giturumbuka bivanye na nivyo twavuganye na Abel urumva Abel wenyene kwaza asanzwe abitahura ibi bintu Abel n'umukinyi vraiment twavuga yuko nko mu bantu nyene irya generation yiwe y'abantu bakuze turamufise vraiment n'umutama yitanga ashigikira ko najana kushigikira urumva ko yaran déplacement niwe déplacer aje gusa kuri teravuga ati no munsi déplacement vraiment ndayabika mu mufuko urumva yashigikira vraiment kandi na nikingorongoro ngona nawe ndamuha oya ubwo n'ububesha rero Abel uvuga ati ngo kumurasagwe hasi ugiye n'umukinyi none namubwiye ati bumusazi abe yaritahura nameze nka babandi ngo je cuma marore rero n'umustar oya wamaze kugira uko n'uri umustar reka nakubwire nka Karoli urabona Riva twakoranye kuva kera je ndibaza ndi mu bantu twafasha nije kera cyane gose ndibaza uramuzi Riva ndamubora rero Riva nunye ndamubwiye ati mutama muze tusaidizane peti yangu dufashanye ndagusavye mu Karoli agaseni kamwe gusa unyine agaseni kamwe muri filme yanjye mama yangu aho je sindamugerageza bwo ngomba ndabigerageza niye television ndayimurungikira wavyumvise Riva agomba kugerageza jewe ngomba nzomusabe Riva afashe anyirira akaseni kamwe ikibazo rero cya Riva ujya yigira mu superstar kameme ni mu superstar ya rero asha kumbwira ati niseni imeze gute Riva je ndibaza sinomukinisha seni y'uburofa canke ngo yambare bitabaho akubwira ati je ndi mu superstar urashize ko nyini iseni yiniyi sishobora jamais daravi Riva ni kwameza mugabo rero umusari itahura ibyo byose birahera navyo uravuga ati okay niseni imeze gute okay nuko okay sai kadukira XrayBam reka tugende 50 reka tugende XrayBam reka tugende ku mpano yawe rero yawe yo gukina je iyo ndiko ndaza kuri tele burya abantu baraba filime iri mu montage ntibakubona neza je iyo tuje ngaha kuri tele uri kurakina benshi batahimbavu zasadutse ijya style ukinamwe ni comedy cyangwa ni style ya serious ijya ni style ya Jackie Chan comedy tragedy ijya ni style ya Jackie Chan ya je ndi umufana wa Jackie umufana wa Jackie Chan ego nabire novuga oya nombya ngo ni style ya comedy ni bindi je sinyina comedy nizigeza mama juto oya okay kijya kirundi uvuga ni kirundi nyene tuzi cyane ni kijya ni kinyagatwa ikinyagatwa umunyagatwa urindana mbe hajya udusigura umunyagatwa n'umutwa ajya tuvuze urumva umutwa uzate umutwa igitwa we navuze ati ni kinyagatwa ya je ndi umunyagatwa w'indana uri umunyagatwa w'indana none umuntu wo muri ireresi sindiko ndatahura neza uvuze umunyagatwa numuzukuru w'abatwa cyane numubanyi w'abatwa mu majambo make baravuga ngo iyo wabaye hagufi y'umuryango w'abatwa usanga uvuga ibirundi bibiri hari ikirundi nyene cabo twokwita abarundi n'ikirundi c'abasangwa butaka ushuvuga ibirundi bibiri rero uvuga ikinyagatwa jevuga ikinyagatwa bakunzwe b'ikinyagatwa rero kandi rero Jeffs abafana banje ngo nuko nyene kandi je sinogerageza ngo ndire ikirundi cyane umunsi wa ndire ikirundi cyawe ibintu byosha bifa wabica bifa kandi ibintu byosha bifa ibyo zirajya bahibi yake bashabavuga ati adona sikita okay we rero uri umufana wa Jackie Chan reka tugende rero neza twariko turavuga kareti ukinisha abakinyi biyubashe n'abakiri hasi ibinyamakuru byinshi byaragiye birandika bati XrayBam ariko arakina ego na OYA kandi ni filime nziza cyane ikunzwe ariko muntu w'Imana umukinyi wiwe umusanga kuri tagisivere kuko ngo nahemba abantu ico naco wo kivuga kwiki apano umukinyi wiwe abakinyi apana abakinyi biwe cyangwa umukinyi wiwe je wanzi cyambere jewe jenyene ubwawe ngenda nikinga bikunze ngakubitagwa amaguru none ukabona umuntu ariko akina tambaye impuzu unovuga ko ari ubukene sinovuga ko ari ubukene 100% mugaje nibisanzwe ku star kuko nawe ufise umuduga ufise inzu nziza tuvuga ati ngo nizo tubisubiramwo uzobisubiramwo ubuzima ni kingorongoro niko novuga n'umupira mu majambo make wewe mu gukora filime si ukuvuga ko yizeramwe amafaranga cyane
ahubwo nuko oya ndiko ndondera amahera oya ndiko ndondera amahera ariko no kubikunda birimwo kuko ntiwokura impuzu yaba yari amafaranga ntiwokura impuzu ngo imbere y'abantu ikindi naco kubwitango gira abatakubona wewe ego urafise cameraman ariko uri kurakina ngaha urava kuri scene hariya ukaba director ukagaruka nino kuri kamera byose ugasanga uri kurasoma script byose niwe kanini uri kurapanga mbega we nta bunebwe ugira ubunebwe ni bwo buranamuna aburu ubunebwe ubwo bicayivana vision ufise je fise vision yiwanje rero niyo mpamvu ije sinobirandirako cyane kandi urabona abakinyaje baguma bandondera baguma mu magara okay reka tuvugane tuse nk'abasozera ndakubaza nti wewe ko ufana Jackie cyane mu bisanzwe umuntu ufana niwe ufana nyene niwe ushaka ko ari we wa mbere muzokora featuring ya cinema mu bantu we uvuga ati je ndakeneye yuko nzokwibona ndiko ndakorana n'abantu bo mu bihugu vyo hanze niwe wa mbere ukeneye yuko muzokorana ego niyo vision mfise ariko nico kimwe n'ingene uvuga ati narendota nabaye umukuru w'igihugu mugabo nivyo nifa gukunda uko nyene nimeze nk'indota ariko niyo ndoto mfise na jewe yo guhura na Jackie Chan tugapanga filme nkakina nk'umu acteur principal bakaca sinzi ko babonye filme itwa Imari kama ni kid karate kandi nini Jackie Chan yabaye umutamuko yakinya n'urya mwana wa Will Smith nizo fisa na Jackie na Jackie Chan kandi we mugomba no gusa gusa ntuzohavugira ingeso mbe nguce wisiga mu korogo ngo kugira muse mukorogo rajega Jackie Chan afise inzobe nk'iyi wanje rero ivyo byo kuvuga ati ivyo bindi niyo vision mfise gusa nakubwiye ati yo gukina filme na Jackie Chan kandi numva naragerageje no gutohoza haba narahamenye ninaronga kanoti muzobona gusa surprise nayo ucimya kitanu myaka 20 niyo vision mfise nakari bavuga ati umugabo ufana n'imigambi umugabo afana imigambi bagufana n'iki n'umukunyete okay sinzi waririmbye ngo buri pantaro mu mufuko hose habe ikingorongoro ni wamara kuronka ico kingorongoro mu mufuko wawe ipantaro uzokwibuka abakinyi mwakina bicayiva n'umutima w'umuntu kote sagatima gato gusangiza abandi uwo mutanda ndawufise vraiment kameme none wo nkundi tugasezera abakunzi b'Inyishu Media none kusezera singura ahubwo je ndagwa microphone yawe hama reka ndabaye akantu ka nyuma uvuga abakunzi ba Inyishu Media abakunzi ba XrayBam abantu bariko barakurikirana filme ya Ego OYA hama vuba ngiye kuba kandi indi filme shasha sindamenye itariki cyangwa umunsi gusa ngomba ngerageze partage ibikorwa bibe byinshi kuri channel ya XrayBam amafilme agezweho apaza amafilme afize za nkuru nyene z'urukundo zitabaho urumva story turazifise ni nyinshi turunje gusa abantu badufata ku mugongo cyangwa badufashe nyene badufashe uburyo nuko novuga kugira turako twosora amafilme hama iyi filme Ego OYA harimo utuntu twishi cyane dusaba amahera kandi vuba muzobona nifuza ko nzobaga impene nyene muri iyo filme baga impene muri scene ivyo nyene niko ndagerageza kuprepara dutere imitwari ya nari aturako tworonka abantu bafite ya mitima yo gufasha abagwaruka gufasha abandi nuko rero hama reka ndabasezere mu cyubahiro cyanyu mbandanye na tournage murambabarira kuba niko nkoresheje kiganiro butse ko kantu uzotubagira impene izobaga muri seni ni seni ivuga iyo seni oya iyo mene izojana na seni urumva ni mene arahana izoja bariko barakina gusa oya nayo oya ni filme ibintu by'uburozi iyo uriko akina ibintu by'uburozi watanga ikitambo rero uvuga ngo yijya mene umucamuyike imene umucamuyitariye nuko ari mu filme X-ray oya ni muri filme mugabe cebe reality niyo mpavuze Jesse navuze ko amafilme y'uwanje bari reality no yasi ndakwemeje gusa ndabora rero kuvuga rero bakunzi banje bakunzi ba XrayBam bakunzi ba Inyishu Media rero ubwo mushigikira utaragira subscribe kuri XrayBam nukuri ndagusavye uje ko ukurikira amafilme nyene agezweho apana y'amafilme y'induru apana y'amafilme afise story gusa ndafise umutwe n'amaguru je rero ngomba mpindure gusa strategy yo kuba Jawani kan? Nani sako ducha dufotura ngaye. Eko. Bagere.
iryo ni rigina je ndiye kumukozi w'Imana. Manatio? Okay, tunakuja. Oye, tunakuja. Rero Atio, nakuja. rero bene data muje kwabwira tukweze kwihangana kubera ko uvuga Imana ukomeza gukoreka ariko ndababwira ko Imana itasinziriye yaduhamagaye ntugire ngo yaduhamagaye gute uvuga wa Pasteur Albert nibaza ko tari bishasha bavyisi ko bira mu mashengero aho usanga abakozi b'Imana bitogerwa n'abene gihugu birateye isoni uko umukozi w'Imana atugira mu barabara akaraswa ariko bene data ndababwira ngo ntabakoreye Imana n'umwegeza amara uruvuga umukozi w'Imana nka Pasteur Albert ndabasezeranya ko ibidasanzwe ugiye gukoreka tuzomenya byinshi nyuma rero bene data mukomeze kurema mwese mureme mwumva kuganza kuhoraho Imana tureke ikorere giye kukango gusenga bene data mumfashe dusenge Imana kugira ngo by'ukuvugwa Pasteur Albert ugaragare tumenye